Ego ndi kumwe n'abatama mbere b'abahumure bo bimukonko. Reka babanze batwidondore neza mbere duhereye ku mukuru w'umutumba. Mwebwe mwitwa gutega mukuru w'umutumba? Jewe nitwa Nzeyimana Juvenal. Ego nkasanzwe ari jewe nkunda kuba ati mpagarariye umutumba kuko murazi ko ibintu ari kubisikanya nije mpagarariye no mutumba mukonko muri kino gihe muri kino kiringo. Mu buryo bwanje naho hari uyundi mutama weho witwa ngo ikigamute? Mpera nka Michel. Mpera nka Michel hani he? Aha ni mu mukonko. Mu bubamfu hari undi mutama w'umukurambere nyene reka ndamwegere. Mutama namwe mwitwa ngo iki? Je nitwa Bandoke Michel, nkaba ndicegera cy'umukuru w'umutumba aha twike kandi ni ku mutumba mukonko mu gacibiri ka Muzuka. Reka mperi wawe nyene. Mbega mutama ufise imyaka ingahe kuko shaka tuyage ibyaho hambere ibijanye n'indahiro. Wewe ufise imyaka ingahe? Jewe imyaka mvise navuke muri 52 bame n'umunani. Ukuvuga rero nyabamvise nk'itandatu n'itanu ngeranije kuko nawe mvise ibiharo bike mutwe mugonogeranya guko. Iyo myaka si mike byo hambere warabibonye warabyumvise. Mutama indahiro ijambo indahira aho hambere bararahira cyane. Indahiro ni iki kubgawe? Indahiro ni jambo ntabanduka iyo uri mu bintu bikugoye. Indahiro bayikoresha igihe bari mu urukiko no kuvuga bari mu manza barikoresha yuko baburanisha abantu. Indahiro rero twakura kuyirahisha umuntu aje gusura amatate ari hagati y'abariko barashwana. Twagomba tuti twumve ko aza kuvuga ukuri nuko avuga ikinyoma. Igihe ravuze ikinyoma twaca tumuhana. Avuze ikinyoma mwaca mu muhana. Ariko gamutama wiyumvira kubera iki umuntu yarahira azi neza ko ari kinyoma ivyo yabitumwa niki? Ivyo icabimutuma n'ubu birahari yabitumwa n'indandindi yibaza ati uti haraho mpava ndabijyana mugo ntiyamenye ko kuri kw'Imana nako kuguma ko kumugaragaza. Ndi kumwe rero ngaha yamaze kwidondora. Reka nawe tumubaze ni n'umukuru w'umutumba. Reka nawe tumubaze nawe nyene imyaka arayifise simikeyi. Tumubaze ibyaho hambere. Mukuru w'umutumba mutama wewe indahiro kubgawe no kuvuga iki? Indahiro ni jambo icambere je mpaye ndabikurikirana vyaravana n'umwanya umuntu harimwo haba mu gusezerana n'abantu. Indahiro yarakora kugira ngo ntazayirenge ko haba naka yakoze wenyene yakoze ikosa akarahira indahiro yisiba imbere y'abantu ko atazobisubira mbere nabisubiye vyaramuhana cane. Indahiro rero nuvuga ko ari nk'isinye yisezerano yuko umuntu ava mu bubi akaja mu bwiza. Ego uragisiguye none. Ni ryari barahize umuntu kubera iki barahize abantu? Ego nk'akarorero nk'abashinga ntahe icambere barabanza bakagenzura nk'umushinga ntahe bakamuraba bakamugenzura bakamwatira. Burya iyo hayatirwa honyene yabarahiye bavyita kumira kabuye kabagabo. Hageze igihe rero akagenda zanga ntagende uko abashinga ntahe bagenda. Abashinga ntahe bagenziwe baramuhana bakamushira ahantu mbere barabanza bakamukumira no mu mabanga kuko yarenze ku ndahiro yarazi ko azogira hamwe n'abandi bashinga ntahe bagatunganya ivy'igihugu akabakebeje rero. Aho rero ni nka kakibutse bavuga ati agasozi kabaye indahiro ntikabindagiro. Urumva yabazi ko ari indahiro ari umushinga nayo gutunganiza abandi agaje mu bintu byo gufyina abigize nk'indagiro azinge nabungere babigenza ugaje usanga yaranyuranije nabo bagaca bamuhana. Ikindi ugiye gusurira abantu yararahira baramubaza ati abantu bateranya akarahira ko adategeza kubateranya. Habayemwo rero ijambo ryo gushikuza akabateranya. Yandahiro yarahira kuko yaravuga ati ndaza gutanga ibi yarabitanga nyene yarabitanga. Ego none rero kubera iki umuntu yemera karahira azi yuko ari kinyoma? None bwari ubukene bwari ubegito byoba byari biki? Muri rusangi ubukene nibisanzwe kuko murazi ko no myibuze y'ikirundi yavuze ati burya umugabo naha akanya ntacane icumu. Ntivyumvikana ko byatumwa n'ubukene ahubwo yarinda ndende umuntu akagomba kujya mu mpande zose. Ariko kuri burya kurazimvye harimo umuntu aje kuba Kenya mugaka kuguma kukuri kandi ugasanga n'umunyakuri koko.
nuno muzi kuko mugenzanje amaze kubivuga ubona ko hari abahemuka bari bafise ivyabo ariko ugasanga umuntu atagira nambo ugasanga agenda neza ariko bari bafise ivyabo ugasanga bafatiye mu mirimo y'abandi bari kwiba kandi bari kurarira vyabo vyasa n'ivyo. Reka ngende mu buryo bwanje Miss wumvise ikiyago turiko ni ikiyago ciza cyaho hambere wamaze gutwarira ko ruwa kera najewe mugabo sindi wavuba indahiro ga Michel nukuvu niki indahiro ni indahiro ikomeye igumye kera twayitegekanya kubwo abatware ni kuva ni kubame banye bategekana indahiro twarahira kubera twaba turi nk'imuntu uze mu vyimanza tugafata abantu bariko baraburana turiko turaburanisha tukababaza bati wewe ni wateranye uyu n'uyu ucugira gute turahire agaca arahira indahiro rero ayirahiye yaca akakunda ivyarya agaca agenda akabesha tugasanga yabesheye muri baba bubanye kugira bamunyaga ivyiwe tugaca tumufata rero tibo uwundi akabuza gasura akavuga bintu vyiza gose sagasura agaca atsinda tugaca turaba gati wewe wabesha ko wabesha kandi wirahiriye kuzotanga iki niki nibiki nubu kuvubu twaca tumufatira ingingo tugaca tumuhana batuvuga bati vy'ukuri turaguhanye rahira warahiye indahiro none ko wayirahiye ukayirengako nibiki ibyo muvuga nabo byarugene yari ndandende twaca tumuhana agavaho atanze y'ibintu yaratanga nk'inzoga zitanu canke 10 none mvuga Michel ubu uye ko abantu batakirahira kandi manza ziguma zihari ubu naho babigenza gute n'uburiga bararahira none ubu mugo izo ndahira ntibakizirahira barahira ngo ijambo ry'Imana tugaca tuyoyirwa ngo Imana niri hejuru ya byose tuca tubona bati nakarizi ndahiro twarahira ziga ziragoye kurahira uzirahira imbere y'abana y'abakazana igihugu gikoranye tugasanga ziragoye tuca tuvuga ati ijambo ry'Imana nivyo kuko kenshi Imana niri imbere ya byose baca babona mbere niyo urahira ijambo ry'Imana ko Imana izoguhana ni warenga kuri ivyo bintu nico tubigirira mugabo urumva ubu uye none worenga ku ndahiro kubo barahira ibintu nyene bisanzwe ubu worenga ku ndahiro ubu naho yohana yo bamuhana baramuhana nyene ubu niho banamuhana mbere ho hariho n'ibintu bace bamuca ngubu ubuzanzuka ntukizitanga mugabo hariho baguciye impande nk'ibihumba 250 no ubikura ubu niho baguhana nyine baranaguhana bakakumvisha mbere mu miseze twaramuhana mbere tukanamuca n'ibintu kose ati bo wewe warenze mategeko kandi uyazi hariho nkubo none hari utakizi byo gusoma no kwandika reka nje ngaha aye mbaze uyu mushinga ntahe ubu uye kurahira aravuze ko bidakaze cyane byo byasubiriwe n'iki nimba bitakihaba nimba bihaba naho biracafise inguvu nka kera murakoze cyane kurahira burya Imana nk'uko abivuze Imana niyo nkuru ega ni data wa twese burya rero rijya jambo kurahira ijambo ry'Imana bifise agaciro gakomeye cyane ngorora byatanguranye n'isi kandi bizoharana n'isi Imana izoguma ari Imana iyumvire rero kurahira Imana n'ibintu bihambaye cyane n'ubu birafise agaciro kuko nuno munsi imbere y'ivyo hama harimwo n'ubimanza ziracacibwa iyo ndahiro arayishira imbere kandi nawe tugera mu yandi masentare uko kuri ko bana kurahirwa murumva neza ntikwashiriweho ubusa murazi yuko turi muri leta leta nkozi twashize imbere Imana iyo ndahiro ni yiri imbere kandi aho naho bifite nako iyo ndahiro hambaye cyane murakoze muta nankana ubu worahira muri iyi minsi byogira agaciro canke byari bihambaye aho hambe no kuvuga banyakubahwa mwatugende kandi mukamuri ko murakurikirana ikibazo cyo ku mutumba wa Mukongo cyakahise mu ndahiro n'umuzi indahiro ifiseho yavuye n'ubu iracafise ishingiro
iracyavize agaciro kanini, indahiro iracyavize inguvu, n'ubu iracyavize agaciro kanini, kuko n'ubu yirenze n'uno munsi, kuko yarenge ubwa mbere agahanwa, n'ubu yirenze n'uno munsi arahanwa kuko iyo ndahiro yamivizeho yavuye, n'ubu izofita naho izoguma ihereza. Ndabashimire mwese uko twari ko tuyaga turi batatu, kandi ndabifurize n'umunsi mwiza. Namwebwe tubifuza umunsi mwiza n'urugendo rwiza. Yego.